Yesu ashimwe cyane groupe bamaso bene data mwese aho muri hose ndabaye ikaze muri rino jambo ry'Imana tugiye gusangira. Nagira ngo nibutse bene data mwese aho muri hose yuko iyi groupe yitwa bamaso ntihagira ugutwara igitsibo cawe. Ni groupe y'ubutumwa bwiza gusa aho tugenda dukurikirana ijambo ry'Imana buri munsi kugira ngo dukomeze kwitegura gusanganira databuja Yesu Kristo Umunyanazareti agiye kugaruka. None rero bene data kuno munsi wa none ndagira ngo twongere kwitegurira kumviriza ubutumwa bwiza aho tugiye gukurikirana igitabo cy'Ibyahishuro Yohana igihimba c'12. Turahabona amajambo meza cyane avuga ingene Yohana yeretswe umugore hamwe n'igisato c'amahero. Abo duherukanye gusangira amajambo y'Imana twarabonye iby'abashingiye Imana intahe babiri mu gitabo cy'Ibyahishuro Yohana, aho hari mu gihimba ca 11. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahe kaze twongere gufatikanya amajambo y'Imana aboneka muri iki gihimba ca 12, aho tugiye kumva ibikomeye n'ibihambaye ingene Yohana yeretswe umugore hamwe n'igisato c'amahero. Izi ni ingingo zibiri ziri muri iki gihimba. Harimwo ingingo itubwira iby'umugore. Mbega uyu mugore ninde? Uyu mugore avugwa muri iki gihimba asobanurwa ate? Mbega iki gisato c'amahero coco ni ikihe? Ndabahaye kazi ndabararika, turagira ngo tubanze gusenga Imana hanyuma dukomeze twumve ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Data uri mu ijuru, ndagushimiye ngukengurukira kuko wongeye kutugirira neza uyu munsi mwiza. Twongeye kuza mwami dusangira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndasengera abiteguye kumviriza iri jambo ryawe bose. Yesu Umunyanazareti nguhaye kaze ngo banze woze umwe wese ku mutima no ku mubiri, ibyaha bihanagurike. Mwami Yesu mwezi mutunganye kugira ngo impwemu n'umubiri n'ubugingo bize bisangwe mu mahoro. Data ndakwiyeguriye ndakwihaye muziga mumpe kuba Mwami Yesu Kristo umukozi wawe gukorera kuvugira kwamamaza no gutangariza abantu bose bongere kumenya yuko ingoma ya Mesi igiye kuza munsi y'izuba, kugira ngo abari mwisi bose bitegure kukubona no kugusanganira, ngo amoko yose azoboroga. Yesu Umunyanazareti kaze muri jewe, ndakwiyeguriye Mana mpe muyera abantu nanje ngiye kuzobanurira, kugira ngo Mwami nanje mbashe gutahura ndetse nsobanurire bene data. Urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndavyambaje nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo dufate umwanya wo gusoma, hanyuma nitwamara gusoma turaza gutahura amajambo ari muri iki gihimba twahawe kugira ngo tugisobanurirwe. Imana ishimwe cyane. Turasoma Ibyahishuro Yohana igihimba c'12, duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yohana yerekwa umugore hamwe n'igisato c'amahero. Imana ihabwa icubahiro cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12, kandi yarakuriwe atura akaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise. Mw'ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe ndwi n'amahembe 10, no mu mitwe yaco cambaye imigara ndwi. Umurizo waco ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira kw'isi. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira avyare, kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe. Avyara umwana w'umuhungu, niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahurwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Umugore ahungira mu bugaragwa ahafise ahantu yateguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburirireyo.
iminsi 1260. Mwijuru habyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato. Igisato kirwanana n'abamarayika baco, ntibatsinda, kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa murwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari mw'isi bose, gikororerwa kw'isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Mwijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mw'ijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Kandi ca gisato kibonye yuko gikororewe kw'isi, gihiga wa mugore yavyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'inkukuma nini, kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe, ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice c'igihe, arindwa ico kiyoka. Ico kiyoka gisendanisha amazi nk'uruzi avuye mu kanwa kaco inyuma y'uwo mugore, kugira ngo kimutwaze uruzi. Isi itabara uwo mugore, yasamika akanwa kayo, imira uruzi ca gisato casendanishije. Ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kirwanye abo mu rugo rwiwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana, kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Imana ishimwe cyane bene data, bwoko bw'Imana. Turarangije gusoma igihimba cose c'ivyahishuro Yohana, igihimba c'12. Twahereye ku murongo wa mbere tugejeje ku murongo w'17. Aya makuru n'amajambo Yohana yahawe kudushikiriza, mwene data, ndagira ngo tuyasangire kandi akubere isomo, akubera icigisho usobanukirwe. Yohana atangura asobanura ikimenyetso gihambaye yagiye azabona. Ikimenyetso kigaragaye mu ijuru, yarakiravye aracitegereza, azabona umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge vyiwe, umutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. Yohana yarangamije mu ijuru abona ikimenyetso. Iki kimenyetso kiriko kirasobanura amajambo akomeye cyane avuga ivy'ihanga rya Isirayeli. Iki kimenyetso caje kimugaragariza abisirayeli yuko aribo bakomotsweko n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Muri ico kimenyetso yararavye abona umugore. Uwo mugore asobanurwa ngaha nkuko nari nababwiye ati, mbega uyu mugore ninde? Uyu mugore hano yabonye ari umugore, kandi uwo mugore yagaragaza abisirayeli ngo yari yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. Aya majambo agaruka kutwibutsa inzozi za Yosefu. Yosefu yararose, ararota mw'itanguriro, ararota amaze izo nzozi azirotorera ise wiwe, azirotorera na bene wabo. Aravuga yuko yarose abona izuba n'ukwezi ndetse n'inyenyeri 12, abona bitanguye kumwunamira. Abona bitanguye kumwunamira. Yosefu arabirotora. Akibirotora, ise wiwe Yakobo ahita arabisobanukirwa, ahita asobanukirwa yuko izuba ari se, ariwe Yakobo, yuko ukwezi
nako yari nyina wa Yosefu. Hanyuma yuko inyenyeri nazo ise wiwe acatahura yuko izo nyenyeri zose zari 11 zunamira Yosefu. Ibyo amaze kubisobanura, Yakobo ahita atahura yuko izo nzozi zisobanura Yakobo na nyina ndetse na bene se aribo bene wabo na Yosefu. Ico gihe rero muribuka yuko izo nzozi Yosefu yarotoreye umuryango wiwe arizo zabaye intandaro n'intondoroko yo kugira ngo Yosefu bamugirire akazika, bamugirire ishari yuko Yosefu azotinda aba mukuru, hanyuma akabaganza ndetse bakamwunamira. Uko niko byagenze. Ibyasobanuwe muri izo nzozi na se byagiye kugaragara mu bihe bikomeye, igihe Yosefu bamugirira ishari yuko ari karosi yakunda kurota amajambo akomeye cyane. Haraho igeze kurota yuko n'imikama 11 y'ingano yahengamye ikagwa, ariko umukama wiwe ugasigara uhagaze, ariko indi yose iza gupfukama imbere yiwe irunama iragwa ishika hasi. Ibyo bamaze kubyumva bene se bahise bamenya yuko ariko arabwira yuko bazomwunamira. Ibyo byagiye gushika muri Egiputa. Yosefu rero bamaze kumuta mu kinogo, mu nyuma bamukuye bamushora kubadandaza, baca bamushora muri Egiputa. Amaze kumara igihe rero agapfungwa, yapfunguwe aza kuba ministre wa mbere. Hanyuma Abisirayeli baza kuja bagiye gusuma, hanyuma arabasumisha. Amaze kubasumisha rero harageze igihe banduka bamusangayo, arabibarira arabihishura, bose baca babayo muri Egiputa kubwa Yosefu. None rero aya majambo y'uku kwezi, y'iri zuba n'ukwezi Yohana yahishuriwe y'uyu mugore ngo ukwezi, reka tuyasome dusubiremo dusome. Byahishuriwe Yohana igihimba c'12 umurongo wa mbere. Ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru, umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12, kandi yarakuriwe atura kaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise. Imana ihabwa icubahiro cyane. Uyu mugore ari we Isirayeli yari afise iri zuba ryagendera munsi y'ibirenge byiwe, wari yambaye izuba ngo kwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe. Ni ukuvuga yuko ibi byari bisharizo. Mu yandi majambo, Abisirayeli bafise amahirwe yo guhabwa ibi bisharizo, afise amahirwe yo kwitwa ko aribo bagomba kugira ngo bamurikire amahanga yose. Nibo ba mbere batangiye gushikirizwa ko ubutumwa bw'Imana, amabwirizwa yo ku musozi Sinayi. Mose ababwira kubaka ihema no kuzokubaka urusengero, ari narwo rusengero rwagiye kubakwa na Salomo. Niho honyene munsi y'izuba hari hafise urusengero. Nico gituma Abisirayeli bari bagaragara yuko bafise ibisharizo nk'iby'izuba, ukwezi kukaba munsi y'ibirenge, hanyuma n'inyenyeri zikaba nk'igitsibo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nuko rero uyu mugore ngo yarakuriwe, uyu mugore yarakuriwe. Ndagira ngo mbabwire yuko ibihe byose uyu mugore yabayeho yagenda afise imbanyi. Imana ishimwe cyane. Yarakuriwe, hanyuma yagiye kubyara. Uwo mwana aza kuvuka hageze mu isezerano risha. Amateka yose atwereka yuko isezerano rya kera ryari gitutu cyagereranya ibirariye kuzoba, harimo imbanyi igiye kuzovuka. Ndagira ngo mbibutse amajambo y'uwavugishwa n'Imana Yesaya, aho yavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo ubutware buzoba ku bitugu byiwe, ngo azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ayo majambo Yesaya yaravuze, arayadondagura, arayerekana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero uyu mwana yarageze igihe aravuka. Aza kuvuka, avuka mu nkumi Mariya. Mariya avuka mu nda ya Isirayeli. Ijya mbanyi ariyo nda Abisirayeli batwaye iriya myaka yose. Haleluya. Harageze igihe barabyara. Imana ishimwe cyane. Imana itoranyamwo umugore, inkumi Mariya itigeze iryamana n'undi mugabo,
ariko yasamishije inzwa na mpwemu yera, maze iyo nkumi ibyara umwana w'umuhungu ava ku Mana. Imana ishimwe cyane. Egome, reka dukomeze rero twumviriza ngo kandi yarakuriwe atura akaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise. Ibi bise ni muri bya bihe isezerano rya kera ryari rigomba rirangire, rigomba rihere, rigomba rigere ku kanyuma, hanyuma haze rero kwinjira mu bise byo kwakira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwo mu isezerano risha. Haleluya. Umurongo wa 3 uravuga ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe ndwi n'amahembe 10, no mu mitwe yaco cambaye imigara ndwi. Aya majambo Yohana yerekana ibimenyetso bibiri. Ubwa mbere abanje kugaragaza ikimenyetso c'umugore yambaye izuba, kwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe, ngo kandi yarafise igitsibo c'inyenyeri. Rero iki ni ikimenyetso ca mbere. Ikimenyetso ca kabiri ni ikindi kimenyetso cabonekanye mu ijuru. Ico kimenyetso by'ukuri naco cari ikimenyetso kidasanzwe. Yohana yagize atya azabona mu ijuru hagaragaye ikimenyetso gikomeye, igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe ndwi n'amahembe 10, no mu mitwe yaco cambaye imigara ndwi. Ndabibutsa yuko ibimenyetso byombi uko ari bibiri atari ibimenyetso byabaye umunsi umwe gusa hanyuma bikarangira. N'amateka, n'amahistware, n'amakuru y'ibyakahise. Ibi byose bitubwira ibyakahise. Yaba uyu mugore Yohana yabibonye byararangiye, caba n'iby'iki gisato Yohana yabibonye byararangiye. Kandi nanone muri aya majambo tukaza kubona yuko harimo urutonde rudasanzwe rugarukana ibyakahise kugira ngo byongere bise n'ibigarukana intambara muri kazoza. Kuko aha nukugeresha n'urugamba rudasanzwe Imana igenda igwana buri munsi yahereye kera mbere na mbere. Uyu mwansi agenda ashaka kwigomeka no gushaka kurwanya Imana, ariko Imana ntitsindwa ntineshwa. Nta urwanya Imana, nta utera imigere ku mihunda. Imana yacu ntiyigera itsindwa na gatoya, kirazira. Nico gituma ibi byose ari amateka Yohana yari ariko arabwirwa, ariko Imana yagiye ibonamwo intsinzi. Haleluya. Imana yagiye ibonamwo ubushobozi, Imana yagiye itahukana intsinzi. Reka dukomeze dusome ngaha. Twabonye ikimenyetso igisato c'amahero, ngo cari igisato c'ikibengebenge, ngo c'amahero ngo gisa n'ikibengebenge, ngo gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Iyi mitwe ndwi n'amahembe 10, reka tubanze tuvuge kuri iyi mitwe indwi. Iyi mitwe ndwi dutanguye kumva n'ubwami n'ubutegetsi bwa ca gisato, bwa ca gikoko bugenda bugaragara muri iyo mitwe. Iyo bavuze umutwe baba bavuze ubwami. Ubu bwami nabwo ni ubwami bwa Satani. Ubwami bwa Satani ni ubwami ndwi buzosozera bukarangira, ndetse bukarangizwa n'umwami agira 8. Ariko uwo mwami agira 8 akaba ari uwo muri abo bami ndwi nyene. Ndagira ngo mbibutse iyi mitwe ndwi mubanze muyisobanukirwe mbere ko dukomeza. Ni ubwami Satani yagiye yigaragaza, agaragara nk'aho ari we yigiza gakomeye kwicira mu kibanza cyo gusumba Imana, ariko birangira atsinzwe. Ndabibutse ubwami bwa mbere bwabaye muri Egiputa. Ubu bwami bwarangiye Satani atsinzwe, kuko ingabo za Farawo zose n'ibigirwamana n'ibishushanyo n'abana b'imfura baratsinzwe barapfa, hanyuma Abisirayeli barajabuka. Ubwami bwa kabiri bwabaye ubwami bwo muri Asiriya. Nibwo bwami nabwo bwategetse butwara Abisirayeli bubatwara ku kinyago. Ubwami bwa gatatu ni ubwami bw'Abanyebabuloni. Babuloni muribuka ko bafashe Abayuda bakabatwara i Babuloni kw'inyagano. Hanyuma baza kugaruka ku ngoma y'umwami Kuro aza gushinga itegeko ry'uko Abisirayeli basubizwa mu gihugu inyuma y'imyaka 70 bari mu kinyago muri Babuloni. Ubwami bwa kane bwabaye ubw'Abamedi n'Abaperesi. Aha ndiko ndavuga ubwami bwategetse isi yose. Aha si ntabwo ari igihugu kimwe, bwari ubwami bw'isi yose.
ubwami bwa gatanu bwabaye ubwami bw'abagiriki. Hanyuma ubwami bwa gatandatu bwabaye ubwami bw'abanyaroma. Hanyuma rero ubwami bugira ndwi bukazoba ari ubwami buyobowe na ca gikoko ariwe Antikristo. Nuko rero ubu bwami uko ari ndwi ni ubwami bugaragaza ubutegetsi bwa ca gikoko, ari ubwo bwami bugaragaza ubwami bwa Satani. Twari tumaze kubona iyi mitwe ndwi rero yose yuko isobanura ubwami bwabayeho bushaka kwigira gakomeye imbere z'Imana, ariko burangira butsinzwe, kuko Imana ntitsindwa, Imana ntineshwa. Twabonye amahembe 10, imitwe ndwi n'amahembe 10, ngo kandi mu mitwe yacu cari cambaye imigara ndwi. Aya mahembe 10 rero nayo agaragaza ba bami 10 bazoza kwima bavuye muri iyo mitwe ndwi, nabo bakaza baza kuvamwo rya hembe rizoza rivuga iby'agakomeye byigira gahambaye, aryo rya hembe rizoza kwigira gakomeye, aryo hembe rizoza rigaragaza ubutegetsi bwa Antikristo ku mugaragaro ku isi, ku mugaragaro. Iyi migara ndwi nayo irasobanura iby'ubutwari n'ubuhizi ab'isi bagiye babona biturutse muri iyo mitwe ndwi ya ca gikoko, ubutegetsi bwa Satani. Ibi byose ni bigaragaza kwisha hejuru no kwigira gakomeye kwa wa mwansi Satani. Umurongo wa 4 haravuga ngo umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira ku isi. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira byare, kugira ngo niyabyara kirotse umwana wiwe. Aya majambo n'amajambo yo mu mateka adusobanurira ingene habaye intambara mu ijuru, ngo umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri. Izi nyenyeri n'abamarayika bakororanywe na Satani, ni ukuvuga ngo 1/3 c'abamarayika barakorowe, ngo umurizo wacu ukwega ikigira gatatu. Iki kigira gatatu Satani yarateye intambara mu ijuru, hanyuma abamarayika bamwe baja ku ruhande rwa Satani, barahendwa, barasukwa, barayoba, barazimira, nkuko uno munsi abantu benshi bayovye. Bamwe bazimiriye mu by'isi, abandi bazimiriye mu maronko, abandi bazimiriye mu kwigomeka, abandi bazimiriye mu kurwanya Imana. Nkuko uno munsi biriko biragenda, abantu benshi batacihana, batagikizwa, batakiyoboka, bakurikiye isi n'ibyayo, niko nabo bamarayika bayovye baza kuzimira umusukanyi n'umubeshi, ahemuka abayobeje, barazimira, bagenda, ntibaba bakigaruka. Nuko rero ngo ico gikoko, ngo umurizo wacu kwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira ku isi. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira byare, kugira ngo niyabyara kirotse umwana wiwe. Iki gikoko nako iki gisato ni Satani caciye kiza guhagarara imbere y'uwo mugore yaragomba byare. Aya majambo ahita ava muri iriya ntambara yabereye mu ijuru, agahita aza kutwereka n'ingene hano ku isi habaye iyo ntambara. Iyo ntambara yabaye ku isi ni iyihe? Bibiliya iratwereka yuko Isirayeli yageze igihe ikageraho ibyara, imaze kubyara ikabyara umwana w'umuhungu, umwana w'isumba byose, ariwe Yesu Kristo. Imana yarungitse mpwemu yera yaraje amutera igitutu, abyara umwana w'umuhungu. Amaze gusama inda y'amezi 9 abyara umwana w'umuhungu, maze bamwita Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyi ntambara rero yaciza kuba hano ku isi ni gihe Herode yaciye atangura gutegeka ko bica abana bose bari mu myaka 2 n'abatarayimara, agerereje igihe Yesu yavukiye. Ngo ico gikoko caciye kiza guhagarara imbere y'uwo mugore agira byare, kugira ngo niyabyara yice kirotsa umwana wiwe. Haleluya, haleluya. Amajambo hepfo arandemesha, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amajambo yo hepfo ku murongo wa 5 aratubwira ngo abyara umwana w'umuhungu, niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahurwa, ajanwa ku Mana,
no ku ntebe yayo. Imana ishimwe cane. Uyu murongo wa 5 urandemesha, kandi nawe mwene data uyu murongo wa 5 urakuremesha. Nubwo Satani yaciye aza guhagarara imbere y'uwo mugore ngo amwice, ngo yice uwo mwana, ngo amurotse, nticabujije yuko uyu mugore avyara. Imana ishimwe cane. Ngo yavyaye umwana w'umuhungu. Rero uyu mwana w'umuhungu ni Yesu Kristo, niwe azoragiza amahanga yose, akazoyaragirisha inkoni y'icuma. Babivuga muri kazoza, kuko iri jambo rizotinda rigera igihe risohore. Ku munsi Yesu azomanuka kw'isi ku mugaragaro, aje kwima ingoma, isi yose izoba iri munsi y'ibirenge vyiwe vyose, izoba iri mu biganza vyiwe. Yesu azoragiza inkoni y'isi y'icuma. Yesu agiye kuza ategeke, ayobore. Imana ihabwa icubahiro bene data. Iyi si igiye kuragizwa inkoni y'icuma. Hazoza ubutegetsi bw'icuma buvuye ku Mana. Imana izozana ubutegetsi bw'icuma. Iyo bavuze ubutegetsi bw'icuma canke inkoni y'icuma, bavuze ubutegetsi butavugirwamwo, ubutegetsi udashobora guhindura ico bakubariye n'ico bagutegetse. Imana ishimwe cane. Haleluya. Yesu nashimwe cane. Umugore amaze kubyara umwana w'umuhungu, yaravutse, ca gisato nticamurotsa, carabigerageje birananirana, carabishatse kugira ngo kizimanganye ubwami bw'Imana kw'isi, kizimanganye ubutumwa bwiza kw'isi, ariko birananirana. Nticabujije ko Yesu Kristo avuka. Amaze kuvuka, abana bari bavukiye muri ico kiringo bose barabica, ariko Yesu ahungishirizwa muri Egiputa, aza kubayo kugeza igihe amaze gukura. Hanyuma umumarayika abwira Yosefu, aramubwira ati garukana umwana muri Isirayeli, kuko uwashaka kumwica yapfuye. Imana ishimwe cane. Yosefu agarukana umwana, Yesu aragaruka asubizwa muri Isirayeli. Hanyuma ntiyasubira aho Yesu yavukiye, i Betelehemu, kuko hari hafi y'umugwa mukuru wa Isirayeli, ariho Yerusalemu. I Betelehemu, murazi ko i Betelehemu ariho Dawidi, abami bose n'abaganwa bakomoka i Betelehemu kwa Dawidi, kuko Dawidi niho yaturuka, niho yakomoka. Ariko rero bamaze kugaruka bavuye muri Egiputa, bagiye kure, baja ahitwa i Nazareti mu ntara ya Galilaya. Niho Yesu yakuriye. Imana ishimwe cane. Yesu rero yabaye umunyanazareti, yakuze ari umunyanazareti mu ntara ya Galilaya. Imana ihabwa icubahiro. Umurongo wa 5 nyene haravuga ngo umwana wiwe arasahurwa, ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Hano baciye incamake berekana yuko Yesu yaduganywe mu ijuru. Muravyibuka, murabizi ko Yesu yaduze bose amubona, yaduze mu bicu, agenda bose bamuraba, arazamurwa ku mugaragaro, ajanwa mu ijuru. Imana ishimwe cane. Haleluya, haleluya. Iyi ni intsinzi ikomeye Imana yongeye kugaragaza hano ku isi. Satani yari yashatse kuzimanganya ubwami bw'Imana, Satani yari yashatse kuyongobeza ubwami bw'Imana, ariko Imana iranesha. Yesu arazamurwa, amaze kudupfira no kutubambirwa ku musaraba, amaze gupfa ku musaraba, amaze gupfa akamara iminsi 3 mu mva n'amajoro 3, yarazutse, arazamurwa, yereka abigishwa b'iminsi 40, arazamuka ajanwa mu ijuru ku Mana, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Ivyo byose n'amateka Yohana yari ariko arabwirwa abica mu ncamake, kandi usoma aca ayumva iyo bitera bigana niyo bitera birora. Umurongo wa 6 turavuga ngo umugore ahungira mu bugaragwa, ahafise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburirireyo iminsi 1260. Haleluya, haleluya. Ibi navyo biratwereka ahantu umugore yahungishirijwe. Hariho ikindi gihe uyu mugore azohabwa ahantu ahungishirizwa. Murabizi yuko ibi turiko turavugana amateka, bimwe bivuga iby'akahise, ibindi bivuga ako muri kubu, n'ibindi bikavuga ibyo muri kazoza, ariko byose bigaruka ku ntambara ikomeye iri hagati y'Imana na Satani, iri hagati y'ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani, kandi birangira ubwami bwa Satani butsinzwe. Imana ishimwe cane. Rero hano barasobanura yuko uyu mugore ngo azohabwa guhungishirizwa mu bugaragwa,
twamaze kubona ngo Abisirayeli nibo bavugwa aribo wa mugore yahavuye akabyara, ariko noneho uyu mugore amaze kubyara, Imana ishimwe cyane, haciye havuka isezerano risha, ntihaba hacitwa noneho Isirayeli nk'uko bivugwa aha ubwa mbere, ariko haciye havugwa ishengero rivutse mu maraso ya Yesu, ishengero rivutse aho Yesu yadupfira ku musaraba, haciye havuka umugore. Haleluya! Uyu mugore yaciye yongera kunagurwa, aravuga uti warezwa. Uyu mugore rero hazogera igihe habeho urugamba rudasanzwe, mu minsi ya nyuma hazoharugwa imyaka 3 n'igice uyu mugore yahungishijwe. Haleluya! Ngo azohungishwa ahabwe ahantu azogaburirwa n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo iminsi 1260. Iyi ni ya minsi twumvise yongeye kugaruka, ya myaka 3 n'igice canke amezi 42 canke iminsi 1260, byose bigaruka kuvuga ikiringo kimwe c'imyaka 3 n'igice. Ibi byose bigaruka kudusobanurira muri bimwe twasoma mu gihimba ca 11 yuko abavugishwa n'Imana babiri bazovugishwa iminsi 1260, bakazoshingira intahe Yesu amezi 42 ariyo myaka 3 n'igice canke ibihe n'igice c'igihe. Ivyo byose birimo biradusobanurira yuko uyu mugore hazogera igihe urugamba rukomeye, hazogera igihe habi bidasanzwe, hazogera igihe habi bikomeye, hongere kubaho urugamba, maze wa mugore yongere kuronderwa. Kandi uyu mugore yaravugutiwe, yaracungujwe amaraso, amaraso y'urupfu rw'umwagazi w'intama w'Imana, twaracunguwe, twaratabawe, ariko Satani azoza ateze intambara. Uyu mugore ariwe torero, ariwe shengero, ariwe bakristo, ariwe bana b'Imana, ariwe bantu bihaye kwiyegurira Imana ku mugaragaro. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Umurongo w'indwi uratubwira ngo mwijuru habyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato, igisato kigwanana n'abamarayika baco, ntibatsinda, kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Imana idutabare. Uyu mugore yarahungishijwe, kuko iyi ntambara yabaye kuri uyu mugore iragarutse, kandi twongeye kuyihabwa, nk'uko mwijuru naho nyene higeze kubaho intambara isa nk'iyo. Iyi ntambara isa nk'iyo, urugamba ruracakomeje hagati y'Imana na Satani, hagati y'ikibi n'iciza, hagati y'imyuka mibi na mpwemu w'Imana, ariko nta kibanza mwijuru bafise. Abadayimoni nta kibanza mwijuru bafise, Satani nta kibanza mwijuru afise, imizimu nta kibanza mwijuru ifise. Mw'izina rya Yesu baratsinzwe. Yesu yaraduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo, nubwo gutsinda, nubwo gutururuza imigabo yose y'abamwansi. Nico gituma tudakwiriye gutinya ngo mwijuru ngo habyuka intambara. Nimwumve iyi ntambara. Iyi ni ya ntambara yabaye hagati ya Mikayeli na ca gisato, ngo abamarayika na Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato, ngo igisato naco gihitana abamarayika baco, nabo ngo batonda urugamba. Ariko umurongo w'8 urambwiye ngo nimvuge ngo haleluya, ntibatsinda. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ntibatsinda, kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Nshuti z'umusaraba, ahabo harazimanganye, hacika ubusa, barakorogwa, baratakara, baratumutwe, baratigihe, barazimanganywa, ibyabo birarangira. Imana ishimwe cyane, haleluya. Umurongo w'9 uratubwira ngo ca gisato c'amahero kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa murwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose, gikororerwa ku isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ari wese avuga ati haleluya. Nukuvuga ngo mwijuru haba hamaze kuzimbangana, hamaze kubura no kuburangatana, ca gisato c'amahero ngo kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere. Cakororewe hehe bene data mwibaza? Cakororewe hehe? Cakororewe gikororeshwa hano ku isi, carakorowe. Yesu yaravuze ijambo aravuga ngo nabonye Satani akoroka ava mu ijuru ameze nk'umuravyo.
ngo ariko mbahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Imana ishimwe cyane. Aya majambo adusobanura yuko Satani yakororewe ku isi. Satani yarakorowe, akorerwa hano mu bantu. Satani ngo niwe mwami w'iyi si. Satani ngo niwe mana y'iki gihe, niwe mana yahumye amaso ab'iki gihe, niyo mana ab'iki gihe basenga. Iyo mubona abantu baramya ibishushanyo, bakaramya ibigirwamana, bagasenga izuba n'ukwezi, bagasenga ibitagira ubwenge, bifise amaso ntibibone, bikagira amatwi ntibyumve, bikagira amaguru ntibitambuke, ariko ugasanga ab'isi barabipfukamira. Ibyo bitwereka imana y'iyi si yakororewe ngaha, ariyo mana y'iki gihe, ariyo mana izimya ihumya amaso y'abantu ngo ntibabone, ariwe Satani. Yakororewe mu isi rero, ari ngaha mu isi niwe ategeka, ab'isi bose niwe bakorera, niwe baha raporo, niwe batangira raporo, niwe bashikiriza byose. Abakora iby'ubusambanyi, abakora iby'akaboregwe, iby'ubusuma, iby'ubwicanyi, baba ariko baraha raporo, batanga raporo, bamuhimbaza Satani, bavuga ati niwe mana yacu, reka tukuramye. Iyo bariko barakora ibyaha, baba bariko bararamya Satani. Iyo bariko baracumura, baba bariko bararamya Satani. Iyo bariko barabesha, baba bariko bararamya Satani. Ibyo byose nibigaragaza ingene Satani ari warimo arategeka hano ku isi aho yakororewe. Igitangaje nagira ngo mbabwire bene data, nuko uyu Satani nubwo yakororewe aha, biracakomeje ngo azatinde umunsi uraho, umunsi w'imperuka, aza kororerwe rero ikuzimu muri Gehenomu, aho azobabazwa ibihe bidashira. Nuko rero hano aracabandanya agomba kugira ngo agwane, ariko ntazotsinda, kuko uko yananiwe mu ijuru na hano ku isi yarananiwe. Uko yananiwe hano ku isi nuko yari yibaza ngo yatsinze umwami Yesu, ariko Yesu yaciye azuka ku munsi wa gatatu, aho bari bamwishe. Yesu yaciye azuka, maze aca abari ashuriza abasinziriye, kandi aca yugurura paradiso, aca ahabwa imfunguruzo zo kugururira abari barapfuye. Bava hariya iyo bari barajanwa, bacigwa hariya muri paradiso. Imana ishimwe cyane. Yesu rero niwe rembo ry'ijuru, kandi niwe afise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Intsinzi yarabonetse i Karuvari Gologota. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nuko rero Satani nk'uko yatsinzwe mu ijuru, niko na hano ku isi yatsinzwe. Pawulo aravuga ngo yafashe mpiri abakuru, Yesu ye Kristo Nazareti yafashe mpiri abakuru, ngo abateterereza hibonekeza, ngo abashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Imana ishimwe cyane. Yo haleluya. Nibyo gushimira Imana. Abana b'Imana dukwiye kwama tunezerewe, kuko dufise intsinzi, dufise uwatuneshereje n'uwatugwaniriye, ni Yesu umunyanazareti. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma rero ngo n'abamarayika barakorowe. Abamarayika bakororewe rero bakoranywe na Satani, niba abadayimoni. Bamwe baraboshwe bari kuzimu, abandi ni imyuka mibi igenda iyerera. Abo bose barakorowe, bakoranywa na Satani, baja bamufasha kuzimiza abantu, baja bamufasha kwinjiza abantu mu by'ubusambanyi, baja bamufasha kwinjiza abantu mu by'ubupfu n'iby'ubuhumbu, ibyo kwimanora, kwisiga amarangi, kwishirako amatatuwaje, kwiyonona ku mpuzu no ku mibiri, kwiyindagura ibitsina, no gushaka kugira ngo bahindure akaranga y'Imana n'agateka k'Imana na kamere Imana yahaye umwana w'umuntu. Byose barimo barabisenya babikuraho, ngo batembagaze ikiremwa muntu c'Imana. Ariko Yesu yaraje kugarukana ishusho y'ico Imana yari yararemye. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ishigwe hejuru bene data. Turakomeje rero umurongo w'10 uratubwira ngo mwijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora barega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twongere kuvuga tuti haleluya, haleluya, haleluya. Ngo mwijuru Yohana yagize atya, aza bumva mwijuru, yumva ijwi rirenga ririko rirasemerera, rihimbaza, ritazira, rikenguruka, riravuga ngo agakiza karashitse. Haleluya. Aka gakiza mu gihe buraya agakiza ni Yesu, ni Yesu
Yesu bisobanura bivuze ngo agakiza, ni ukuvuga ngo Yesu arashitse, ni ukuvuga ngo ubwami buratanguye. Haleluya, agakiza karashitse. Haba mu ijuru baciye batangura gutendereza, baciye batangura kuvuza impundu, baciye batangura gushangiriya, baciye batangura kuvuga les acclamations. Haleluya, haleluya. Batangura gukora za worship, batangura guhimbaza sinzi indimi novuga, zindimi zosobanura ingene mu ijuru. Baciye batangura kuramya. Haleluya, haleluya. Nimba hari urundi rurimi ufise rusobanura guhimbaza mwijuru ngene byagenze, Satani amaze kuvanwa aho hantu mwijuru, baciye batangura gukoreshwa iby'ubuhizi n'iby'ubutwari mu kuvugishwa no mu guhimbaza. Haleluya. Mwumva uko baciye bavuga ngo mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza. Nababwiye ko agakiza ari Yesu. Yesu mu gihe burayi bisobanurwa agakiza canke umukiza w'isi. Ibyo biravuga ngo agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Haleluya, haleluya. Bahimbaje Imana kubera iki? Kuko umva ico bavuze ngo kuko umurezi wa bene data akorerewe hasi, yahora abareka ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Satani yama buri munsi atonda avuga yigamba, yongera acokoza, agacokora ingabo z'Uhoraho, agacokora ingabo z'Uwiteka, nk'uko Goliyati yacokora Abisirayeli, akabacokora ijoro n'umutaga kumara iminsi 40. Hanyuma akagera igihe Imana igakoresha Dawidi arahaguruka, yari umwana mutoya w'umusore, aragenda aramwica, amuca umutwe, amuca izosi. Imana ishimwe cyane. Rero hano naho mu ijuru hama hari imyidogo, hama hari sabudoto, haba hari umurezi yaguma arega, aguma adodobereza abana b'Imana mu isi, avuga atehe ngujya nawe nyene nabijya byose, atehe ngibyo nguko nuko, atehe ngibyo, ati babandi ngingabo muri abaraba ngabo, ati bitwa bakizwa. Satani yamara arega, ariko noneho uyu munsi ntakibikora. Imana ishimwe cyane, ntakibikora kubera yuko amaraso ya Yesu yaciye ajanwa mu ijuru kw'ikimazi. Imana irayakira. Haleluya, haleluya. Kuko ibimazi by'ibimasa, amaraso y'ibimazi by'ibimasa by'ibinure n'iby'inyama n'iby'ifu igogoretse ntibyashoboye gukiza abantu, ariko amaraso y'umuherezi mukuru ari we Yesu Kristo umwana w'Imana amaze kutwitangira rimwe gusa, amaraso yiwe agashikirizwa Imana ikakira ikimazi c'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ico gihe byose byaciye birangira. Yesu yaratsinze, Satani yarakorowe. Yesu yaratsinze, Satani yarakorowe. Ndagira ngo ndahasubiremo kugira ngo ururimi ntiruyobe. Yesu yaratsinze kuko Satani yarakorowe, agakiza karashitse. Haleluya. Gashikana n'ubushobozi n'ububasha n'ubwami. Imana ishimwe cyane, ubwami bw'Imana hamwe n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, ngo yahora barega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Yakororewe hano ku isi. Rero Satani yarakorowe, aza kugira ngo akororerwe hano, kugira ngo habeho guhitamo, kugira ngo umuntu wese yihitiremo. Muri ubu guhitamo birasaba ngo ube uwo guhamya, ube umugabo wo kwagiriza, kumva ko uvuga utabobotereza, icyaho ukakirwanya, icyaho ukacirukana, icyaho ukaciyamiriza, icyaho ukagihakana izuba riva, maze ukemangira Kristo, ugashingira intahe Yesu, ukirukana Satani mu rugo rwawe, ukirukana Satani mu bugingo bwawe, ukirukana Satani mu mivugire no mu mitegekere yawe, ahantu hose byanka byakunda Satani ukamwirukana mu buzima bwawe. Hanyuma rero ngo abo bantu bahora baregwa na Satani, yahora yamabarega. Umva icyo bamuneshesheje, umurongo wa 11, nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Ndagira ngo ahantu ndahasobanurira abantu benshi bumva iri jambo ntibaritahure. Kunesha Satani no gushingira intahe Yesu,
gushingira intahe Yesu no kumwemangira. Iyo uhagurutse ushingira intahe Yesu uba uriko uratsinda Satani. Iyo utinye ukagira isoni zo kwemangira Yesu, zo kuvugira Imana, ico gihe uba utsinzwe kandi Satani uba uriko uramuramya, uba uriko uramuha icubahiro. Reka rero gutinya, reka gutinya mwene data, ndagira ngo ahubwo haguruka ushingire intahe Yesu, haguruka wemangire Kristo, haguruka uvuge Imana mwene data mu buzima bwawe, haguruka ntutinye nshuti y'umusaraba, ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Imana ishimwe cyane. Ngo nabo bamuneshesheje amaraso ya wa mwagazi w'intama. Aya maraso bamuneshesheje ni ya maraso Yesu yatupfira ku musaraba rimwe gusa, amaze kudupfira Yesu akazuka ku munsi ugira gatatu. Amaraso yiwe Yesu yahise aba ikimazi gitangirwa ibyaha cyo kubohora abantu bose. Aha rero aya maraso akora igikorwa ryari, akora igikorwa buri munsi. Iyo wemeye guca bugufi ukihana, ugasaba Imana ikigongwe, ukemera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukihana, ukagaragaza, ukamaramaza, ugahamagara umwami Yesu akaza mu bugingo bwawe, icyo gihe amaraso yiwe aca atangura gukora ku buzima bwawe. Hanyuma rero hamwe n'ibyo gushinga intahe kwawe, ukemanga ko umwana w'Imana ari we mwagazi w'intama w'Imana, kandi ukizera ko ijambo ry'Imana ribonerwa muri Kristo Yesu, ko Yesu ari we jambo w'Imana, ndetse n'ubwami bw'Imana ukabwakira mu bugingo bwawe, Yesu akakubera umwami n'umukiza muri wewe. Icyo gihe uca utsinda, uca unesha, uca uhabwa kunesha ubwami n'ubutegetsi bwose bwa Satani, naho bwoza buza bumeze gute, naho bwoza bwira byingwa, naho bwoza bwigize gakomeye, naho bwoza bwiremetse, ibikomeye biza bigutera ubwoba, nta kabuza utanesha iyo wizeye amaraso ya Yesu, kandi ugahagarara, ugahamya, ukemanga, ugashingira intahe Yesu. Muri ico gihe uratsinda ibigeragezo n'intambara n'ibitsitaza, ukaramiriza mu izina rya Yesu. Umurongo wa 12 uratubwira ibintu bikomeye cyane, ngo nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Nimwumve aya majambo ari muri iki kigabure 12:12, ngo nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo. Babandi bari mu ijuru barakomeza, barahimbaza, batitaguruka mutambe mutarike yemwe ababa mu ijuru. Aha bariko barabwira abatuye mu ijuru, bariko barabwira abatuye mu ijuru, baravuga ngo nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo. Abari mu ijuru babwirwa kunezerwa, babwirwa gukora iminsi mikuru, babwirwa guhimbaza no kuramya. Ariko noneho bageze ku bari mw'isi, baravuga ngo ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Uyu murwanizi yamanutse, yakororewe mu isi. Yesu yaramuvuze ko ngo nabonye Satani akoroka ava mu ijuru nk'umuravyo, ngo ariko mbahaye ububasha bwo kumusenda no kumwirukana, nubwo guhonyora inzoka na sikoropiyo mu izina rya Yesu. Rero ngo ibara rizobonwa n'abari mu isi n'ikiyaga, kuko Satani yabamanukiye. Satani yaramanutse amanukira abatuye isi, ariko abana b'Imana bamuneshesha gusenga, bamuneshesha kuvuga ubutumwa, bamuneshesha kwihangana, bamuneshesha amaraso ya Yesu. Mwene data, ni wambara izo mbaraga, ni wambara ubwo butwari n'ubwo buhizi, ni wambara ubwo bushobozi mu buzima bwawe buri munsi, uhagarara ushikamye, wizere kandi udakekeranya, uzotsinda nta kabuza. Nubwo isi yamanukiwe, isi yaratewe, iterwa n'umwansi afise umujinya, ngo yaje ngo afise uburakari, ngo yaje ngo afitiye umujinya abatuye isi, ashaka kubamara, ngo bose ngo aze abamanukane muri Gehenomu, ngo azi ko afise igihe gito. Satani ubwo arazi ko agiye kugwa muri Gehenomu, kandi imisi yiwe irabaze, iraharuye. Iki gihe gito kirenda gusohora, kigiye gusohora,
kigiye gushika. Satani rero arakoresha n'umutaga ngo azatware benshi kuko ngo azi ko afise igihe gito. Nimwumve bene data, intumbero nyamukuru yo kugira ngo dusobanurirwe amajambo no kugira ngo turwanye Satani ntadutware igitsibo, ntatunyaga ico twahawe. Bene data, ntimunyagwe, ntimuteshwe isaho n'igikungero, ntimuburagizwe, ntimubuzwe gusenga n'ivyo mubona bihita bisayangana, ntimubuzwe n'ivyipfuzo vy'inyoshambi z'umubiri, ntimubuzwe gusenga n'iby'isi bibayovya. Nimubihonyore mubyirukane, kuko umurwanizi yaje amanutse afise uburiganya budasanzwe, afise umujinya wuko turiko turashingira intahe Yesu, wuko turiko turavugira Imana, wuko turiko turakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Nimuze rero ahubwo duhagarare mu mbaraga no mu nkomezi mw'izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 13 urashishikara uvuga ngo kandi ca gisato kibonye yuko gikororewe ku isi gihiga wa mugore yabyaye umuhungu. Ca gisato kimaze kubona yuko gikororewe ku isi. Nababwiye ko Satani yakororewe ngaha ari hano mu isi. Uyu niwe mana y'isi, niwe mana y'iki gihe, niwe mana itegeka, imana yo mu rudome rutoya, imana mu rudome rutoya, imana yanditswe muri intoya. Iyi mana ni Satani, niyo iriko irayobya, niyo yakororewe ngaha. Ngo ca gisato kibonye yuko gikororewe ku isi gihiga wa mugore yabyaye umuhungu. Hano rero nababwiye ko uyu mugore hazogera igihe uyu mugore agahungishwa akavanwa ngaha akajanwa ahantu yateguriwe n'Imana kuzogaburirirwayo iminsi 1260. Satani rero azokora igikorwa cyo kumushaka, amuhige hasi kubura hejuru. Iyo yahungiye, iyo yagiye, iyo yatwawe, iri ni banga ry'Imana kuzomenya ahantu abo bantu bazoba bari. Satani bazobahiga, ngo azobahiga. Hano niko Bibiliya iriko iravuga ngo azohiga wa mugore yabyaye umuhungu, wa mugore yabyaye umuhungu. Uyu mugore yabyaye umuhungu nawe twarabonye ko ari Isirayeli rero ico gihe bagakiza kazogarukanwa muri Isirayeli, agakiza kazosubizwa mu Bisirayeli. Abisirayeli bongere gukizwa, bongere kwihana, bongere gusenga, bongere kurondera Uhoraho. Muri ico gihe rero niwe wa mugore Abisirayeli niwe bakomotswe ko n'uyu muhungu, uyu mwana Yesu, uyu mwana w'Imana yakomotse ku Mana, ariwe Mesiya, yakomotse muri uyu mugore wa Isirayeli. Uyu mugore wa Isirayeli azokongera kandi yongerwe imbaraga, ariko niyamara kongerwa imbaraga Satani azohaguruka amushake, amurondere. Nuko rero uyu mugore ariwe Isirayeli. Bibiliya imwe iratubwira iby'uyu mugore umwe yigera kubyara umwana w'umuhungu. Aha baradomako bakerekana neza uwabyara umwana w'umuhungu ninde, ni Isirayeli. Umurongo wa 14 uravuga ngo umugore ahabwa amababa abiri y'inkukuma nini kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice c'igihe arindwa ico kiyoka. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore azongera ahabwe aya mababa y'inkukuma nini, kuko ubwa mbere yahungiye mu bugaragwa, ubwa mbere yahungishirijwe mu bugaragwa ni ku isi, mu bugaragwa ni mu butaka, ngo isi niyo yatabaye uwo mugore. Uyu mugore rero ngo yari yahungishijwe mu bugaragwa, ngo aho yashatse kugira ngo ahungishirizwe kugira ngo bamugaburireyo. Umugore, umurongo wa 6 wavuze ngo umugore ahungira mu bugaragwa ahafise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo iminsi 1260. Ariko umurongo wa 14 uratubwira ngo umugore ahabwa amababa abiri y'inkukuma nini. Hano yongeye guhabwa amababa kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe. Hariho ubundi bugaragwa azojamwo arinze guhabwa amababa, ngo kugira ngo ahunge ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice c'igihe arindwa ico kiyoka. N'ahantu uyu mugore azoshirwa, azojanwa kugira ngo ajanwe ahantu iki kiyoka kitagera. Iki kiyoka rero
carabujijwe gusubira kuduganwa mw'ijuru, carabujijwe gusubira kumenya ibiri mw'ijuru. Nico gituma cahawe kurya umukungugu no kurisha umukungugu, nk'uko Imana yari yaraciye urubanza yuko Satani azohora arisha, yuko iyo nzoka, ya nzoka imwe yahenda Eva, yuko izoja irisha umukungugu, iryo umukungugu itazosubira kugenda ihagaze. Rero uyu mugore azohabwa amababa y'inkukuma aguruke, aho iki kiyoka canke iki gisato kitazobasha gushika canke ngo kigere, ntikizobasha gushikayo. Uyu mugore rero azorindwa ibihe n'igihe n'igice c'igihe. Bisobanura ngo ibihe n'imyaka 2, igihe n'umwaka umwe, igice n'amezi 6. Rero nico kimwe bigaruka kudusobanurira ibihe n'igihe n'igice c'igihe, biba bishatse kutubwira imyaka 3 n'igice canke imisi 1260. Bikongera kandi bikaduha umubare w'amezi 42. Byose bigenda kuri uwo mubare. Nuko rero uyu mugore azorindirwa aho hantu, arindwe ico kiyoka. Umurongo wa 15 uravuga ngo ico kiyoka gisendanisha amazi nk'uruzi avuye mu kanwa kaco inyuma y'uwo mugore, kugira ngo kimutwaze uruzi. Ico kiyoka cace gikoresha amazi, kirasuka, kiramena. Aya mazi agereranywa n'abantu kw'isi, amazi agereranywa n'abantu kw'isi. Ubwinshi bw'abantu kw'isi bugereranywa n'amazi, bugereranywa n'amazi abugereye mu kiyaga. Ni ukuvuga ngo Satani azoca ateza umugumuko mu batuye isi, bashake, bahige, bashakishe uwitwa umukizwa, uwitwa uwizera, uwitwa umukristo, uwitwa umuyahudi w'ukuri, uwitwa umujuwife, uwitwa umwisirayeli nyakuri, uwitwa umukristo nyakuri, uwitwa umwana w'Imana munsi y'izuba. Bazoronderwa, azoshakishwa. Amazi agereranywa n'ubwinshi bw'abantu bazovira hasi rimwe bagafasha ico gisato guhiga no gutoteza no kuburagiza abana b'Imana. Iri ni cagihe, niki cagihe cy'umubabaro mwinshi, ni cagihe cyo guhamwa no gutotezwa kuzoba kuriho. Ariko hano byaraharuwe ko bizotwara imyaka 3 n'igice. Bizotwara imyaka 3 n'igice. Umurongo wa 16 haratubwira ibikomeye ngo isi itabara uwo mugore, yasamika akanwa kayo, imira uruzi ca gisato casendanishije. Imana ishimwe cyane. Hano turabwirwa amajambo y'ubusobanuro budasanzwe yuko isi izotabara, amazi azosendanisha, ariko isi izotabara. Ni ukuvuga ngo ubutaka buzotabara, buzoca bwasamika akanwa, butangure kuzimanganya ayo mazi. Bisobanurwa ngo isi igeranywa na kimuntu, kamere, ikiremwa muntu. Abantu bazogera ahantu bibaze bati ibyo ari byo byose, nubwo abantu bariko baratoteza abakizwa, ati byari bikwiriye yuko abantu basubiza agatima mpembero, bareke kwamba barica batoteza, batangure kurondera no guhimba no gushiraho ayandi mategeko masha yo kushobora gutabara no kuburizamo iyo migogoro n'izo mvururu zo gutikiza no gutoteza abana b'Imana muri bya bihe bidasanzwe byaho Satani azoba ariko arahigwa bukware, ahiga buhongo abana b'Imana. Hazogera rero isi ive hasi itabare, imire urwo ruzi. Nuko umurongo wa 17, ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kirwanye abo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Uru rugamba ruzobandanya rero. Ca gisato kimaze kubona ko isi itabaye, isi gatabara igashinga yandi mategeko masha yo kurengera abakizwa, yo kurengera ikiremwa muntu mu buryo bwa gikristo, caciye ngo cigira, kigenda gishavuye, genda kirakaye, kiragenda ngo kiza gufonda uyundi mugambi mubisha wo kugira ngo kirwanye abo mu rubyaro rwiwe, kirwanye abakristo, kirwanye abasigaye bitondera ibyagezwe n'Imana aribo Bisirayeli, congere kirwanye n'abashingira intahe Yesu aribo bakristo bazoba basigaye muri iyo misi no muri ibyo bihe. Mbega uno munsi uhagaze muri he ruhande mwene data? Yesu aragomba umuhagararire, ushikame, uhagarare mu Kristo, ube umukristo yeruye. Rero uyu mugambi wa Satani
uzohita utangura gukora ku mugaragaro mu gihimba c'13. Umunsi uri zina Imana yadugirira neza, tuzoca rero twinjira muri uyu mugambi Satani agiye afise inzigo, agiye kurwanya abo mu rubyaro rw'uyu mugore, abashingira intahe Yesu n'abafise ibyagezwe n'Imana. W'iki gihimba c'13 cose kitubwira ingene Satani azoshira mu ngiro uwo mugambi. Nuko rero ndangije ngira ngo umuntu wese ndamubwire ngo mwene data, hagarara mu mugabane wawe, uhagarare mu rugamba, urwane intambara, ntutinye. Yesu Kristo yaranesheje. Imana ishimwe cyane. Reka turangize dusenga Imana. Mwami ngushime kuri iri jambo ryawe ryera uduhaye, ni jambo ry'ukuri ry'akamaro kandi dufashije. Mwami abaryumvise bose, Mwami ndabasengera, ndabasabira umuhezagiro, ndabasabira kuba amaso no kujijuka no gutahura, ubahe inkomezi z'iburyo n'ibubamfu, ubahe gutsinda. Ndabasabiye amaraso ya Yesu Kristo aboza abeza abatunganye. Mwami urakoze kutwemeye, utwemere Mwami Yesu. Yesu naho turi babi, ariko wadupfiriye mukiza, utwemere. Ndagushimiye kubikoze, ndabisenze nizeye kandi nyenguruka mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi bahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Haleluya, amen.